reka tubifurize ibihe byiza abakunzi babiza Steve Rwanda mwese aho muri aka kanya. Nyamasheke rero umusirikare yarashe abaturage kuri 5 umukico wose bahita bamwe bitaba Imana. Ikindi nakubwira nuko uyu musirikare kandi yamaze gutabwa muri yombi na RDF, akaba yamaze kuba yashikirizwa mu maboko atareye. Nitwa Eric Nshimimana. Uyu mugoro mbifurize ikaze uyu mugoro ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2024. Turi mu nzira zo gusoza umwaka. Urasabwa kugira ngo ugire ibyinshi ukora by'iterambere ryawe, ugire ibyinshi ushira imbere kugira ngo urebe niba plan zawe washize ku murongo, urebe ko uri kuzisoza. Nibikunda komeza ko subscribe ukoresha ku biganiro tukugezeho bya buri munsi, y'amakuru atandukanye, ibyegeranyo bitandukanye, amakuru y'ubuzima, amakuru ya politike, amakuru y'imikino n'imyidagaduro, byose nahandi bikura Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda umusirikare yishe abantu 5 abarasiye mu kabari byabereye mu murenge wa Nyamasheke. Turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima wagiyeyo. Intumwa za guverinoma zirenga 200 ziteraniye muri Azerbaijan mu biganiro ngarukamwaka ku kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe. Intererano yacu bishira mu bigwarukano kugira ngo tuje hamwe n'urundi rwaro kw'isi turabe ivyofasha ugwaruka, kuko murazi yuko bariko baravuga ivyerekeye igaruka ry'ibihe cyane cyane twese twumvamwo kubu nakazoza. Audrey Rusangwa, umuyobozi w'ishyirahamwe Ishyaka 2250 ryo mu Burundi, ari muri iyo nama. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa 5 kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Amakuru tuyahere mu Rwanda, aho umusirikare yarashe abantu 5 akabica. Byabereye mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke. Muri iri joro ryakeye yabashanze aho banywaga inzoga mu kabari. Ku murongo wa telefone uri kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima. Temistokle Mutijima, wiriweho? Mwiriwe neza Venuste. Byagenze gute kugira ngo uyu mugabo yica abantu? Amakuru ijwi rya Amerika yamenye nuko uyu mugabo yararimo kunywera mu kabari, hanyuma aza gushaka kugenda atishyuye. Nyuma yo kunanirwa kwishyura amafaranga, nyirakabari aramukurikira, bagenda bashwana. Bavuga ko bagiye banashwana hafi no kurwana. Hanyuma umusirikare we yasohotse, mu gusohoka agenda asubiye mu kigo, nk'utashye mu kigo kuko byabereye mu gasantere kari hafi y'ikigo cya gisirikare. Agenda nk'usubiye mu kigo, agezeyo yafashe imbunda aragaruka nk'uje kwihorera kuri nyirakabari, ariko asanga nyirakabari ntawe uhari. Abantu yasanze muri ako kabari bose, abaturage batubwiye ko bari abantu 6, uretse umwe wabashije kwihisha muri kontwari. Abandi 5 bose yabarashe, 4 bahita bapfa, undi apfa mu gitondo ahagana mu masaa 10 zishyira saa 11 ubwo yarategerejwe ko yajyanwa kwa muganga. None uwo musirikare wakoze ayo mahano arihe? Yafashwe bimeze gute? Kugeza ubu ntabwo yari yagafashwe. Inzego z'umutekano zari zirimo kumushakisha, ndetse no mu mayira yose twanyuzemo tuza tugana hano, guhera Rusizi kuza kugera hano Ikarambi mpagaze ubu ngubu. Inzego z'umutekano zagendaga zihagarika buri kinyabiziga gitwaye umuntu, babaza indangamuntu, bashakisha ngo barore uwo ari we, barebe ko bamufata mu baba barimo kugenda. Kugeza ubu rero tuvugana bari bataramufata.
none abaturage batuye aho ngaho muri ako gasantere aho mu murenge wa Karambi bakiriye bate iyicwa ry'abo baturage bagenzi babo muri iki gitondo? ni inkuru bavuga ko yabaciye umugongo urupfu rwa bagenzi babo, ndetse bakavuga ko ari ibintu byababaje cyane kuba umuntu wari ufite inshingano zo kubarinda no kubacungira umutekano yahawe n'igihugu ari uhindukira akavutsa bagenzi babo ubuzima. Ni ikintu rero cyabababaje mu bo tumaze kuganira, bagasaba ndetse yuko izi nzego z'umutekano zaganiriza cyangwa se ababashinzwe babaganiriza bakabigisha uburyo agaciro bagomba guha umuturage bashinzwe kurinda. Mbese birasanzwe ko abasirikare basohoka kenshi bakaza muri ako gasantere kuhanywera inzoga? Ni ibintu abaturage bavuga ko byari bisanzwe bibaho kenshi, bakaza muri iyi santere kwica akanyota, bakaza ndetse bakaba basangira n'abaturage bahasanze, hakaba n'ubwo abamaze guhembuka cyangwa se nk'uko dukunze kubivuga gusinda bashaka guteza amahane, abaturage bagahamagara abayobozi babo bakaza bakabatwara. Hari n'ubwo ngo bo ubwabo bajya bashaka kurwana hagati yabo bavanye mu kigo, ariko ikijyanye no kuba barasa cyangwa barasa abaturage ni ikintu abaturage batubwiye ko kitari gisanzwe, batubwiye ko ari ikintu kibayeho ubwa mbere. Themistocle Mutijima, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Karambi mu karere ka Nyamasheke, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane Venuste, umunsi mwiza n'akazi keza. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda riravuga ko ingabo z'u Rwanda zibabajwe n'iyicwa ry'abo bantu batanu ryakozwe na Sergeant Minani Gervais w'imyaka 39. Riravuga kandi ko yatawe muri yombi. Ingabo z'u Rwanda zihanganishije imiryango n'inshuti y'ababuze ababo. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, intumwa za guverinoma zirenga 200 ziteraniye muri Azerbaijan mu biganiro ngarukamwaka ku kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe, niba nta gikozwe kugira ngo ingaruka zihindagurika ry'ibihe zikumirwe. Urubyiruko nirwo ruzahura n'ibizazane mu myaka iri imbere. Ishyirahamwe Ishyaka 2250 ryo mu Burundi ryiyemeje gukangurira urubyiruko ibikorwa byo kubungabunga isi. Umuyobozi waryo Audrey Rusangwa ari mu nama ibera i Baku muri Azerbaijan, maze kuvugana nawe atangira ambwira intwererano y'ishyirahamwe Ishyaka 2250 muri iyi nama ya COP29. Twebwe rero intererano yacu n'ishyirahamwe ry'urwaruka kandi ryemewe n'icyo bita Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, ariyo secretariat yegeranya bose muri ino nama ya COP. Tukaba tugeze kuri ya 29. Intererano yacu nk'ishyirahamwe ry'urwaruka ni kugira ngo tuje hamwe n'urundi rwaruka rwo ku isi turabe ivyofasha urwaruka, kuko murazi yuko bariko baravuga ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe, cyane cyane twebwe twumvamwo kubu na kazoza. Rero murazi yuko n'ino si nitwe tugiye kuyisigarako imyaka myinshi. Rero biraturaba cyane, ahanini kandi ni kugira ngo dutware ivyo urundi rwaruka rubona, tutware tubishikirize hano, cyane cyane mu bigo ariko birigwa ivyerekeye attenuation, adaptation n'ibindi rero bishasha, arivyo bita les dommages cyangwa les préjudices, kugira ngo tugaragaze icyo tubona, icyo dushoboye n'ibiriko birononekara atari twe twabiteye mu bihugu by'iwacu, kugira ngo ababiteye bagire icyo bashobora guterera, kugira ngo inyishu itorerwe hamwe hama twese, kuko sitwe twaremye kino kiza kirafise abariko baraterera cyane kugira ngo gikomeze gukomera. Rero nahabo no gufashanya hagati yacu twese kugira ngo dutorere umuti hamwe, kuko ngo turi mu bwato bumwe. Mugabo iyo turi mu bwato bumwe rero ni vyiza kumvikana, hakaba inyishu imwe ishobora gufasha twese, kuko turi mu bwato bumwe kugira dushike amahoro. None iyi nama Afurika yahuye n'ibizazane bitewe n'ihindagurika ry'ibihe yitegerejeho iki? Ego hariyo icyo biyise African Common Agenda, Common Position. Ni kuvuga yuko Afrika irafise byinshi ihuriyeko, naho hacaza mu wundi mugwi bita LDCs, Least Developed Countries, ari ibihugu byitwa ko biriko biratera imbere mugabo bitari ku muvuduko umwe n'ibindi bihugu. Rero Afrika yoyo ahanini ikintu iriko irahindura muri ino myaka bitandukanye no mu myaka iheze,
ubu myaka yeze hari ugusaba icyo bita la justice climatique no gusaba finance climatique zihagaze cyane cyane kuba biko birononekara ivyo bita les pertes et les dommages, kuko usanga umuntu nimba ari icononekaye ntushobora kumubwira abanye n'ihindagurika ry'ibihe kugerageza kubana naryo akarigabanya n'inguvu. Hari ivyononekara, arashobora gutakaza imico yiwe, arashobora gutakaza inzu yiwe. Ivyo byose rero birafise cadre vyigirwamwo kugira ngo bishobore bibe nk'agashumbusho. Rero Afrika yo ubu ahanini aho ihagaze cyane naho yaho ihagarara ubu cyane cyane rikirerekana yuko Afrika nayo ifise ivyo bita ressources naturelles, ubutunzi kama. Ubwo butunzi rero budakingiwe kama, izo ressources naturelles zitabaye protégées kandi vyobera inyishu n'ayandi mahanga, bishobora gutuma ahubwo isi ishobora kubura inyishu. Iyo niyo position shasha iriko irabaye integre kugira ngo bigaragaze hashobore gutezwa imbere les ressources naturelles zihari muri Afrika, bishobore no kubera inyishu izindi, kuko n'ibihugu byinshi muri Afrika bifise nk'amashamba n'ibiki kama ziriko ziraterera ivyo bita muri credit carbon canke biterera ziba nk'inyishu kugira ngo ivyuka vyonone ikirere bigashobora gukwega ivyuka vyonone ikirere, naho kandi umva bari intererano atari ni Afrika gusa. Uburundi bwahuye n'izo ngaruka, amazi yatanganye karazamuka. Mwebwe nk'ishyaka 2250 mukora iki kugira ngo mushobore kwirinda? Ego natwe rero twege ukuntu duhagaratse mu kuvuga ati ibiriko biraba nk'uko natwe turi mu gihugu nacyo nyene kiri mu biriko birakorwako nizo cyane, kiri mu biriko birakorwako cyane nizo ngaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Natwe duhagaze cyane cyane aho tuzanga nko kudodora kwerekana ati natwe turahari kandi turamerita icyo bita la justice climatique. Rero mugabanye les mécanismes biotiques, izo bita les procédures kugira ushobore kuronka icyo bita izo mécanismes za fonds pour les pertes et les dommages. Ni gisabo kinini cyane na n'ijyo ryacu rishobora kugira icyo rifashije kugira ngo bize kandi vyungura buri muntu wese ari au niveau national. Ikindi natwe turafise ibikorwa dukora aho duherereye, ibikorwa bijanye no kugabanya ivyuka vyonona igisenge. Turafise ibikorwa vy'abanyagihugu gushobora kubana n'ihindagurika ry'ibihe, kubigabanya inguvu aho baherereye mu bushobozi bwabo kugira bahangane navyo, hama n'ibindi kandi gushobora kandi kwereka les mécanismes andi mashirahamwe y'urwaruka kugira ngo amenye imyeyo dodora kugira ngo aronge icoza guterera mu vyo bita les contributions déterminées conditionnelles, ni kuvuga bashoboye kuronga uburyo buvuye hanze bikaza guterera mu gihugu cyacu. Audrey Rusangwa, umuyobozi w'ishyirahamwe ishyaka 2250, ndagushimiye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko ibihugu bikize byateye imbere mu by'inganda ari byo bigira uruhare runini mu kwiyongera kw'igipimo cy'ubushyuhe bw'isi. Ibyo bigaterwa no kuba bikoresha isoko z'ingufu zitisubira mu guteza imbere ubukungu bwabyo. Ibihugu bya Afurika byo birifuza ko ibihugu bikize byiyemeza gutanga za tiriyari z'amadolari agafasha ibihugu bikennye bizahazwa cyane n'imihindagurikire y'ibihe. Ni inkuru ya Darren Taylor mwumva mwijuru rya Temistokle Mutijima. Iyi nama ya 29 yiga ku mihindagurikire y'ibihe izwi nka COP29 iraba mu gihe umwaka wa 2024 urimo guhinduka umwaka wagize ubushyuhe bwinshi mu mateka. Afurika yo yibasiwe n'amapfa n'imyuzure bikabije ku buryo butigeze bubaho. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko gukoresha ingufu zitisubira bitumura ibyuka bigenda bikarema utwugara maze bikabundikira isi bigapfukirana ubushyuhe. Kwiyongera bikabije k'ubushyuhe, abahanga bavuga ko bituma ibiza nk'inkubi z'imiyaga n'amapfa byiyongera. Deo Onyango ni inzobere mu by'inganda mu kigo mpuzamahanga cy'imari gifasha abakiriya gushora imari muri Afurika. Avuga ko uyu mugabane ukeneye za tiriyari z'amadolari ngo ubashe guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Africa loses between 5 to 15% of GDP. Afurika ihomba hagati ya 5 na 15% by'umusaruro mbumbe wa buri mwaka biturutse ku mihindagurikire y'ibihe, kandi ikeneye tiriyari 2.8 kugeza mu mwaka wa 2030 ngo ibashe gushyira mu bikorwa imigambi y'ibihugu 54 byayo byose byatanze mu masezerano ya Paris. Nyamara kugeza ubu ishoramari ngarukamwaka ry'uyu mugabane mu bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe rihagaze kuri miliyari 30 gusa. Ibi birasiga icyuho gikabije cy'ingengo y'imari kuri uyu mugabane. Mu 2009 ibihugu bikize byiyemeje kujya buri mwaka bitanga miliyari 100 z'amadolari mu kigega mpuzamahanga cy'ishoramari ku mihindagurikire y'ibihe kugeza mu 2020.
Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Center for Global Development gifatanyije n'ibindi bwerekana ko ibyo bihugu byakomeje uwo muhigo no mu 2022. Icyakora Afurika n'utundi turere tukiri mu nzira y'amajyambere bavuga ko ibyo bidahagije. Dion George, minisitiri w'ibidukikije muri Afurika y'Epfo, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko byinshi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bigaragaza ko bitabona inkunga igenewe guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ibyo akavuga ko bituma habaho gutakarizanya icyizere hagati y'ibihugu bikize n'ibikennye. Dutekereza ko impaka nk'izi nta musaruro zitanga, kuko niba turimo kumara igihe kinini tujya impaka ku kuba miliyari 100 zarishyuwe cyangwa zitarishyuwe, ntabwo turimo kwibanda ku kibazo nyirizina dukeneye gukemura. Icyo Minisitiri Dion George ndetse na Afurika biteze ku nama ya COP29 ni uko isi yose yemeranya ku kwiha intego nshya y'inkunga. Well, it's $1.3 trillion we are putting onto the table. Ni tiriyari 1.3 z'amadolari turimo gutanga nk'icyifuzo. Aho yazava ni uko ku isi dufite ikibazo cyo gupfa cyangwa gukira, kandi uwo mubare twizera ko ibihugu bikize byakabaye bigutanga ku bihugu bikennye. Minisitiri George avuga ko hakenewe ishoramari ryagutse cyane kurushaho kugira ngo ibihugu bya Afurika bibashe kugabanya ibyuka bihumanya ikirere, bibone uko byitwara imbere y'ubushyuhe bukomeza kwiyongera, ndetse bibashe kwitegura no guhangana n'ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Icyakora agatekereza ko bitari bushoboke ko muri iyi nama ya COP29 ibihugu bikize byemera gutanga igice kinini cy'inkunga. Birenze kugira ikiganiro gifite umujyo mwiza, hari ukwitega ko ibihugu bikize bizishyura nk'uko byavuzwe ko bizishyura. Nyamara ntituzi ukuri kuko ibintu byifashe, ko ibihugu byinshi byateye intambwe igana heza, ariko abatora babyo bakaba batishimiye ko hari umusanzu bitanga ku bindi bihugu. Ikindi ni uko dufite n'amakimbirane hagati y'ibihugu. Loni ivuga ko ibyuka bya karubone bihumanya byoherezwa mu kirere bitarimo kugabanuka vuba bihagije. Ibigereranyo by'uyu muryango byerekana ko ubushyuhe bw'umubumbe w'isi burimo kwerekeza ku kwiyongeraho dogere Celsius ziri hagati y'2.5 n'3 bitarenze mu 2100. Ubwiyongere uyu muryango uvuga ko buzateza akaga gakomeye. Naho Minisitiri w'ibidukikije muri Afurika y'Epfo George we akavuga ko niba hatabaye kwiyemeza inkunga ifatika, isi hanzwe n'izamuka ry'ibigero by'amazi y'inyanja, ubushyuhe ndengakamere ndetse n'ibura ry'ibiribwa rikabije. Urakoze Themistocle. Mu tijima y'ishyirahamwe Université où est ton frère rirwanya icuruzwa ry'abantu mu Burundi rirasaba abarundi kazi bajya gushaka akazi mu bihugu by'Abarabu kujya babikora biciye mu masezerano Uburundi bwasinyanye n'ibihugu birimo Kuwait na Oman. Umurundi kazi witwa Fatuma yirukanywe na Kuwait ariko yisanga mu gihugu cya Benin. Mugenzi wacu Jeanne Mukankusi yavuganye na Maître Prime Mbarubukeye uyobora ishyirahamwe Université où est ton frère, amubwira uko Fatuma yavuye mu Burundi. Nagoma nigusaba ariko ratumbiza yuko Fatuma ari mu bakenyezi bagiye gukorera mu bihugu by'Abarabu, mu gihugu cya Kuwait, ubwo n'abandi bagiye n'ahandi muri za Oman n'ahandi. Ari mu mugwi wabo turiko turavugira bagiye imbere y'uko leta y'u Burundi bishyiramo amategeko, ni ukuvuga abagiye imbere y'itariki 17 z'ukwa gatanu umwaka wa 2023, kuko niho abambere na mbere batangiye kugenda mu gihugu cya Arabie Saoudite bagiye hisuzwa amategeko. Aha nagomba mbwira bariko baratumviriza yuko itariki 3 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2023 leta y'u Burundi yasinyenera amasezerano n'igihugu cya Arabie Saoudite kuzohora bahanahana abakozi. Aho rero ayo masezerano amaze kuvuka, abakenyezi n'abigeme ba mbere na mbere batangiwe kugenda mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 batangura kurira indege aba mbere na mbere. Rero uwo Fatuma twaraye tugarukanye dufatikanije n'abandi benshi bagize nk'uruhara tukamugarukana mu Burundi. Yagiye rero muri uwo imbere y'iyo tariki, mwumva ko ari imbere y'uko iyo tariki batangura kugenda yiciye mu mategeko yashika. Hanyuma mwebwe mwabigenje gute kugira ngo mubashe kumukura aho indege zo muri Kuwait zari zamugejeje? Twebwe nk'ishyirahamwe Université où est ton frère, iyo nkuru twayimenye cyaho ku gipolisi cyo muri Kuwait, baciye bamuriza indege byihuta muzana mu Burundi. Mugabo amaze gushika muri Ethiopia, yadisabira muri Ethiopia, iyo ndege ntiyabandanije imuzana i Burundi, ahubwo kumuzana i Burundi yaciye ibandanya imujana mu gihugu ca Benin i Cotonou. Bica bisigura rero yuko bamujanye mu gihugu atari cyo cy'amavukiro yiwe, ahubwo bamujanye mu kindi gihugu atari cy'amavukiro yiwe. Aho rero amaze gushika mu gihugu ca Benin yacagirira n'ibindi bibazo, kumva nta vyangombwa yari afite mu ico gihugu ca Benin. None Maître Mbarubukeye,
byabafashe igihe kingana iki mwebwe mu muryango wanyu ONLCT we ton frère kugira ngo mumugeze mu Burundi? Byadufashe hafi indwi zitatu kubera mu gihugu ca Benin yahashitse itariki 19 z'ukwicumi umwaka wa 2024. Hanyuma mu Burundi yahashitse ku Imana uheze itariki 10 z'ukwicumi umwaka wa 2024. Urumva byafashe by'ukuri bari urugendo rutoroshe, ariko twari twenye twarafashanije n'abarundi bari muri Benin baragize icyo baterera kugira ngo umufasoni atabagwe ko amaze gushika muri Benin. Nuvuga ntiyarafashwe nabi cyane kuko harageze igihe ababijejwe bavuga bati utaronse abantu baza kugutora biwanyu ngaha mu polisi cyo muri Benin turagutanze cyane tugupfunge tugucira urubanza. Hanyuma rero turashimiye cyane mbere y'ishyamba ryacu ONS we ton frère bonyaje gushimira bose bagize uruhara muri iki kibazo, kuko twaciye twese duhaguruka, isi yose irahagurutse mbere natwe turimwo. Hanyuma turaronka umuntu yashoboye kumutora Murundi, twavuganye nawe ari muri Benin aramutora amujana mu ihoteli abamwe avuye mu gipolisi, kuko iyo ahaguma igipolisi cyavuze guca kimupfunga. Ariko icyo gihe mbere yashika cagwarirayo mu ihoteli kubera umutima wacu uduga kubera ibibazo yereka arahura navyo atashobora nyine kuvyihanganira. Umutima uraduga aca yinjira ibitaro, turashobora kuronka abadufasha bari hariya bamufasha ari mu bitaro, turafashanya twese aho turi hose. Amaze rero gusohoka mu bitaro bisohotse yakize, Imana ishimwe, niho rero twaca dufashanya n'abandi kugira ngo bashobore gutahukanwa i Burundi. Maître Mbarubukeye, ni iki muteganya gukora noneho aho uwo mudamu Fatuma amariye kugera mu Burundi? Twebwe imbere ko twishurije ikibazo nuko twagomba dusabe abariko baratumviza yuko tugomba dusabe abarundi n'abarundi canke abakinyi cyane cyane bifuza kuja gukorera mu bihugu byo hanze y'igihugu cyane mu bihugu by'abarabu n'ahandi, yuko tubahanura ko bogenda muri ivyo bihugu bisunze amategeko. Leta y'u Burundi yaraciye inzira y'amategeko bategeza kuzocamwo gutyo bashobore gukingirwa, eka mbere bafite no ku kazi ntibaze bagireyo ibibazo. Icyo dushaka twifuza gufasha rero uwo mukenyezi twamaze gutahukana mu Burundi, icya mbere ni uko fagitire y'ibyo yakoresheje byose yakeneye byose iraheza kurihwa, tuzoheza tumufashe kuyiriha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko tuzoca tumufasha nk'uko tukaba dufasha n'abandi basanzwe abo dukura hanze cyangwa abaza cyangwa abo twankazira ngaha nyene mu Burundi. Twaraze amakoperative, twarakiriye amakoperative, twese amakoperative yitwise niho agaciro, kandi amakoperative twashyizeho niyo abo bakenyezi bose bahuye n'ibyo bibazo duca tubashiramwo iyo tubafashirizemwo. Hariho abo tumaze guhimba itahe yo kudandaza, gukora, korora, kurima no kudandaza, kandi biriko birabafasha rwose abakenyezi. Murakoze cyane Maître Prime Mbarubukeye. Murakoze cyane. Mu Burundi ubuyobozi buri mu gikorwa cyo gushaka abakozi bahembwa badakora. Ibarura riheruka ryerekanye ko muri Minisiteri y'Ubuzima n'Ubutabera hari abakozi barenga 900 bahembwa badakora. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, nagezwaho na Thierry Vendayishimiye. N'urusasuma rwakozwe n'abarongoye abakozi aho basanzwe bakorera mu masentare canke mu mavuriro n'ibindi bisata bibukukira. Urongoye umugwi ukurikirana urwo rusasuma Xavier Ngendakumana mu gushikiriza icegeranyo c'ivyavuye muri rusasuma ku mugwa mukuru wa politiki Gitega wa 5 ku kwezi, yasiguye ko byasaba ko umukozi afotorerwa hakorera hanyuma bikarungikwa mu buhinga ngurukana bumenyi uwakoze rusasuma atavuye aho uwo mukozi asanzwe akorera. Mu bindi byasabwa nk'uko umukuru w'uyu mugwi yabandanije abishikiriza, hasabwa kandi ko hafotorwa karangamuntu yiwe, ikarata yo kwivuriza ko hatibagiwe inomero ndangamukozi wa leta. Inyuma y'ico gikorwa ca mbere harasohotse intonde z'abakozi basasumwe ziramanikwa aho abakozi basanzwe barangurira imirimo yabo, uwutibonye ko akaja kubwira uwamusasumye ko atarimwo canke ko hari bimuranga bitanditswe neza. Ku bakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara abantu bagera ku 21,674 basanze hari abagera ku 759 batashoboye gusanga ku mirimo ngo bafate amafoto yabo. Mu bushikiranganji bw'ubutungane naho hakora abagera ku 3,482 basanze hari abagera ku 189 nabo nyene bahembwa na leta ariko batabonetse aho byanditswe ko ariho barangurira imirimo. Datus Nyandwi, umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere, yasiguriye abakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganji bubiri bari bitavye inama yo gushikiriza ibyavuye muri rusansuma ati hari amakosa akorwa nkana n'abajejwe gutunganya imishahara mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta. Ubakwe bifu wa mbere wa vrei n'umuntu abakereye wori kosanga muri fishe sanga ya fonction publique bakamwafekita bati uyu muntu
umukozi wa biro provincial de la santé ahangana wowe wifitiye abakozi 10 abo muri fonction publique abaganga bakaba bazi ko mutana hari 20 bariko barabahera. Hari abakozi ba leta bakukuruka, abatakazi, abitaba Imana abaguma bahembwa. Hari n'abandi bahindurirwa imirimo bakimukira mu bindi bisata abaguma bahembwa iyo bahora bakora niyo bungururijwe bakaronka imishahara 2 ku kwezi kumwe. Ivyo rero biva mu gusamara kwa bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi badakura ku rutonde z'abahembwa na leta, abakozi bapfa, abataye imirimo, abakukurutse n'abahinduriwe ubushikiranganje. Umwunganizi w'umushikiranganje yaciye asaba ko hofatwa ingingo yihuta yotuma bo bikeka ko bahembwa badakora bamenyekane. Twebwe muri fonction publique twosaba abashikiranganje bakatunyarukiriza bijya tuba tubihagarika nk'abandanye hagenda amafaranga kugira ngo abaje bafise ikibazo bari ku kivi acanyaruka hama bamwe atasi gusubizemo ariko yabaje guhagarara iyo ntaje ko kubikwezi byodufasha cyane. Datus Nyandwi yaramenyesheje ko bazokatigwa imishahara ariko bakiri ku kivi ko bazokwitwara mu mugwi utunganya urwo rusasuma ukorera mu biro by'umushikiranganje wa mbere. Igituma nuko mu gihe amakosa yakorewe mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta adashobora gukosorerwayo, kandi witwaye bizosabwa ko bamusanga akorera hanyuma bamutwara bakemeza ko ari umukozi wabo. Yaragiye kamenyesha ko iruhande yo kugaruza ayo mahera yibwa leta muri ubwo buryo hari kandi kamaro k'iyo rusasuma. Datus Nyandwi hamaze kuza icyo twita repartition ratio patient bashobora gusanga ari santere rusange turavye amadoni yatanzwe ngaho ifise abakozi duvante 15 mugabo bashobora ari indi santere rusange ifise abakozi 3 imbere y'uko baza gusaba mu imerereza abakozi il faut d'abord rationaliser nos effectifs. Est-ce que 15 babo bantu bari justifié par rapport y'abatwara? Muganga Ndayizigamiye arongoye ishirahamwe ry'abakorera mu gisata c'ubuganga ati abakozi barabwa mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Mushasha atangura akazi babizi, agahevye arasezera. Iyo adasezeye baramwandikira ko yataye akazi akirukanwa. Ari wagiye mu karuhuko ko mu zabukuru nawe arasezererwa. Ingorane ndazibona mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ko baba batakoze akazi bajejwe canke ko hoba harimwo abakora amakosa muri ubwo bushikiranganje. Rero hoba hoza ari uwayakoze agahanwa. Ku kibazo cico abakozi bo mu gisata c'ubuganga bagiye kunguka kubera urwo rusasuma, urongoye iryo shirahamwe riharanira agateka k'abavuzi ati ntihobura ico bunguka. Mu kazi ko kuvura bikosowe biragira akarusho kuko baguma baharura abakozi batahari, kandi dusanzwe dukenye abakozi mu gisata c'amagara y'abantu. Nico gituma mu kazi ka leta hotezwa imbere ubuhinga bwa none, abakozi bagakurikiranwa ku munsi kugira ngo leta ntigume yibwa muri ubwo buryo. Mwishirahamwe ntabariza uwurirongoye Jean Marie Nshimirimana nawe abona ko kugira ngo iyo ngendo ituzwe ababifisemo uruhara cane cane abo mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bofatwa bagahanwa. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga aremeza ko ubusuma mwene ubwo buhari, ariko hari umugwi washizweho uri kuratohoza ku busuma nk'ubwo. Uwo mugwi uri kurakora uzotwereka abagize ivyo bintu kandi bateza guhanwa. Uwaretse gukora icyo yateza gukora cyangwa wafashije uwo muntu kugira amahera arengane. Urumva rero nibaza ko abahanywe barahanywe, ariko ntibibuza ko abandi bazoboneka bazohanwa. Muri kuno kwezi kwa 10 guheze abashinga amateka baridogeye cane ubushikiranganje bw'abakozi ba leta. Babwagirije ko bitumvikana ukugene imishahara y'abakozi ba leta yoharugwa n'umuhinga w'umunyamahanga yibera mu gihugu ca Tunisia, bakabona ko ubusuma nk'ubwo butobura. Abandi nabo bati none mwumva uko atari ukumena amabanga y'igihugu. Urakoze Thierry Venda yishimye. Ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: Nyakagore iruta Nyagakobwa. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha, mwaho muri hose kw'isi dore intashyo ibagere ku mutima, tubifurije kuramba. Muraho muraho muraho
agacarishari kashirangabo k'amazima kano kurimbura ningero utizimba mu kirago nibutse iby'amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa 10 n'agakene ko bahungu ndi umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu